hanyuma jewe nitwa Basile Bakundwe, hanyuma nkaba ndi umupapa, murabona ko mfise umwana, hanyuma nkaba nubakanye n'umudamu wanje mukenyezi, mbere hanyuma nkaba sanzwe nkorera mu mugambi witwa Nanje Ndashoboye, n'umugambi witaho abana bari mu mashure ariko basanzwe bafise utubazo dutuma batashobora kwakira neza ivyigwa mu ishure. Nkakora nk'umu psychologue canke nk'umu accompagnateur psychosocial. Ni mu mugambi wishira hamwe yitaho guteza imbere indero mu gihugu c'u Burundi bita Association pour la promotion de l'éducation au Burundi. Hanyuma fasha akanya kugira ngo nipfurize nifatikanye n'abakenyezi muri uku kwezi kwabahariwe mu kubipfuriza ukwezi kwiza n'umunsi mukuru mwiza uba itariki 8 z'ukwa gatatu, mbere na cyane cyane uku kwezi kose kwabahariwe kugira ngo kubabere ubwa mbere ukwezi ko kwirimbura na cyane cyane ku ruhara rwabo mu ngo mu guteza imbere ingo n'ikibano, kuko cyane cyane kandi bibuka ko arabafasha babashinga naye babo. Rero tubahamagarira ko boja hamwe inama bakagira inama n'ingingo kugira ngo bateze imbere imiryango yabo, bateze imbere ikibano, bateze imbere n'igihugu muri rusange. Twizera rero ko ku kwezi kuzobabera kwiza na cyane cyane bibuka ico bajejwe nk'abakenyezi. Murakoze cyane.